Allo wabonye ko dusubiye kubona twategereza gusura kubona niko bimeze. Reka rero ndakubwire jewe nitwa mugenzi Alfred bantazira Kigingi ku bantu bizi icyongereza kuba atacize bavuga ngo Kigingi. Jewe uyu mwaka wa 2021 shaka yuko notera imbere vraiment. Nta muntu atifuriza gutera imbere. Yo uvuze ngo wifuza ko umwaka no gutera imbere ivyo ntarashika ko byinshi benshi barakunda kuvuga ngo eforo ndayishaka nyene pourquoi pas. Hanyuma ndashaka kugira ikibanza ciwanje nko ndabifise mu maproje yanje ahantu abantu baruhukira. Ibintu byabaye muri 2020 murabizi ebana ntivyari vyoroshe covid twagire tuvoyage biranka. Nifurije abantu bose yuko batobona ivyo babonye. Covid nukuri ndayisabye sivyo. Covid gira icyo ubaha mu buzima, gira icyo ubaha. Uragayana sana Covid, uragayana kukingene kameze. Ha Covid wabaye gute? Umviriza Covid kitireriyo ndagusavye kwisi nzima umve mbabarira comoka. Abarundi ndabifurije gukundana kugwana mu nda, gufatana mu mugongo, guteza imbere, twiteza imbere, tuvaho turi tugera handi bana, tuvaho turi tugera handi. Ndifuze ko muri 2021 idolari rimwe yogera ku mafaranga 150 y'amarundi, kandi byose turabishobora. Dushiremo ingufu dukundane, abari hanze batahe, tugwane mu ndi byabaye byarabaye, tukundane n'ivy'Imana dusaba sivyo none. Bonane imigisha yose.